Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Nitekana umunezero byo gusubira guhana namwe inshuti namwe bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabaramutse ndanabaha n'ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 29 mu kakaro umwaka wa 2022 ndahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko Uwahora aramutswa kumene Kiremba intara ya Ngozi yinjijwe ibohero rikuru giyo ntara nyene ya Ngozi kuri uyu wa gatanu nyuma yo gukomborwa mu mabanga yiwe kuri uyu wa kane n'ingingo y'umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati ahambije mugenzi we yahora arongoye kumene Mutambo intara ya Bujumbura amazi imisi 2 nawe nyene ahagaritswe muraza kuvyumva muri ano makuru Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM mu mfunyapfunyo y'igifaransa risaba ko hoba ugukorera hamwe kw'amashirahamwe yitaho kiremwa muntu hamwe na leta ya Gitega mu ntumbero yo gutuza urudandazwa rw'abantu ibyo bishikirijwe mu gihe kuri wa 30 mu kakaro isi yose bucihimbaza umunsi wahariwe kurwanya mwene ubwo rudandazwa turabafitiye n'ikiganiro ku isoko aho tuza kurabira hamwe ibijanye n'igiterwa cy'uburo hamwe n'akamaro kaco mukanya inkuru imwe ukwayo Ndasubiye kwaramutsa no makuru tuyahere mu gisata ca politike mu runani ruhurikiyemo imigwi y'abarundi baba mu mahanga Fodibe mu mfunyapfunyo ngo barakenguruka ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yariko abonana na bamwe mu barundi baba mu mahanga aho yamenyesha ko azakagwi gafukamye mu nda abanyagihugu Oscar Butare aserukira urunani Fodibe asaba ariko ko hoca hafatwa ingingo ruhasha kugira abagize ako kagwi bamenyekane bashengezwe bongere bahanwe umviriza igihe umukuru w'igihugu yari karahura n'abamambe bamwe bo muri diaspora Ngozi twarumvise ko wenyene avuga ko yiyemerera ko azi akagwi k'abarundi badasiba gukora mu nda abarundi bakunda gufata abarundi bakabanyuruza hanyuma bakabatora ibiziga babishe ivyo bintu ni vyiza ko umukuru w'igihugu wenyene avyiyemerera ni vyiza ko umukuru w'igihugu yemera ko abo bantu abazi twebwe ivyo ni twari tumenyeye kuvyumva bivugwa n'umukuru w'igihugu rero ko abivuga ni ikintu ciza cyo gushima ico twagomba kuvuga rero gihambaye nuko tugomba ko ayo majambo meza uko kuntu kwemera ko hari amabi abishwe akogwa mu gihugu na cyane ko byavuzwe n'umukuru w'igihugu tugomba bikurikirwe n'ibikogwa tugomba bishigwe mu ngiro ku buryo abo bantu bari muri ako kagwi bashigwa imbere y'ubutungane ku buryo abo bantu bari muri ako kagwi batazobandanya bidegembya bagashigwa imbere y'ubutungane hama tukizera gose ko abarundi batazosubira guhekurwa abarundi batazosubira kunyuruzwa nkuko byari bimeze kuko ubu ako kagwi kamenyekanye kandi kanavuzwe n'umukuru w'igihugu ico twizeye rero nuko ayo mabi abishe ivyo birori bitaryoshe twahora dukunda kubona bitabereye bigiye kusezererwa bitagiye kubandanya kuko umukuru w'igihugu nawe nyene yemera ko abizi uwo yari Oscar Butare arongoye urunani Fodibe ruhurikiyemwo abarundi baba mu mahanga Makuru y'umutekano igitigiri kitari gito c'abasirikare b'abarundi hamwe n'imbonerakure baratowe ngo baje kurwanira ku butaka bwa Republika y'intwaro rusangi ya Kongo ivyo bishirwa habona n'icegeranyo ca kuno kwezi kwa mukakaro cishira hamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi IDHB mu majambo avunaguye iryo shira hamwe ryerekana kandi ko bamwe mu barongoye abandi mu gisirikare c'u Burundi aribo bateguye abo barwanyi tubibaze Eroge Divin Remesha Kwisonga ry'abajeje guhinyigisha z'igisirikare no kurungika abasirikare hamwe n'imbonerakure kugwanira ubutaka bwa Republika y'intwaro rusangi ya Kongo hazo witwa Ibonimana Venant batazira gatovyi arongoye ikambi ya gisirikare yo mu Kabezi benshi bita Kanshinwa ishiramwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi IDHB ryemeza ko ryaronse amakuru avuga ko iyo ntwazanga bariyo yarijejwe kwambutsa mu masaha y'ijoro abo bantu baciye mu kiyaga ca Tanganyika canke mu ruzi Rusizi Icegeranyo gishasha ca IDHB cyashizwe
habona kuri wa 27 mu kakaro kivuga kandi ko abakozi b'iperereza ry'igisirikare hamwe aribo bagenda barahitamwo abasirikare mu makambi atandukanye. Aha IDHB itanga cyane cyane akarorero k'ibatayo y'ijana 11 isanzwe ikorera mu ikambi yo mu Gatumba, ibatayo y'ijana 12 yo mu ikambi ya Cibitoke hamwe n'ibatayo y'amajana 212 isanzwe ikorera mu ishamba rya Rukoko. IDHB imenyesha kandi ko abo basirikare babanza kujanwa mu ikambi yo mu Cibitoke isanzwe ari nayo huriro rusangi y'abazojanwa muri Kongo, abandi bakajanwa mu kigo Izabu kiri mu ntara ya Bubanza. Abo basirikare bahabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 70 n'ijana 200 y'amarundi bivanye n'amapete yabo nk'uko IDHB ibandanya ibishikiriza. Muri ico cegeranyo nyene IDHB imenyesha ko abasirikare bamaze gushika mu gihugu ca Kongo barongowe na Lieutenant Colonel Leonidas Nyandwi arongoye ibatayo y'amajana 212 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka gushika mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante, imbere yuko asubirirwa na Lieutenant Colonel Desire Ntihabose atwara ibatayo y'ijana 12. Ikindi IDHB yemeza nuko abarongoye umugambwe CNDD FDD bagiye bararobanura imbonerakure zo mu gihugu cyose kwitegeko na cyane cyane rya Reveriano Ndikuriyo hamwe na Sylvestre Ndayizeye umunyamabanga w'imbonerakure ku rwego rw'igihugu. Nk'uko amasoko ya IDHB abivuga, uyu akaba yanagiye aratanga rimwe amafaranga yababa ibihumbi 100 vy'amarundi ku mbonerakure yatowe ngwijanwe muri Kongo. Mu gusozera IDHB ivuga ko izo mbonerakure zahawe impuzu za gisirikare hamwe n'ibigwanisho. Ico gikorwa ngo kikaba cyakozwe n'uwitwa Alfred Innocent Museremu yaramutswa iperereza ryo hagati mu gihugu hamwe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Roger Diveremesha urakenuye mu bijanye n'imibano naho ubusuma bwabaye ndanse mu makaritie atandukanye agize igisagara c'intara ya Rumonge. Abanyagihugu baho bamenyesha ko bibwa ibikoresho vyo mu nzu hamwe n'ibindi byose abo basuma bashikiriye. Imbanyarakure z'umugambwe CNDD-FDD zisanzwe zikora igikorwa cyo gukizura mu ijoro muri ayo makaritie ziri mu badomwa ko urutoke muri ubwo busuma. Idonido na Ines Gakiza. Ubwo busuma bwabaye ndase aho mu Rumonge buri mu makartier hafi nta yose agize igisagara cyo mugwa mukuru w'iyo ntara, ariko abanyagihugu bo bakavuga ko amakartier abangamiwe cyane ari Birimba na Mugomere. Ubwo abanyagihugu rero abo basuma biba ibintu byose byo mu nzu nk'imatera, imbonesha kure n'ibindi. Imihana imaze kwibwa yababa hafi 100 kuva mu kwezi kwa gatatu no mwaka. Uyu munyagihugu avuga ko bamaze no kwitura abajejwe intwaro kuri ico kibazo kugira bagire ico babafashije, ariko abo bakaba babarungika gutwara imbonerakure navyo bikaba imfa gusa. Bisanzwe ubwo busuma ahantu bwimonogoje mu makaritie ari karitie ya Birimba ni karitie ya Mugomere. Turavye ahantu bamaze kwiba imihana ntanoyi harura yabishika nko kwijana canke narenga. Akarero nka jewe naribwe nibwa makabiri, baranyiba imatera, baranyiba ivyo ntunze byose mu nzu. Hama ndagerageza kubwira segiteri andungika gutwara imbonerakure. Ico gihe utwara imbonerakure baratubwiye ko agiye kubirondera, twararindiriye amaso ahera mu nzira. Ku rundi ruhande abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko atabandi babiba atari imbonerakure. Ivyo bakabivuga kubera ubwo busuma bwabaye ndanse kuva zisubiye kwemererwa kurara zirakizura. Uyu munyagihugu avuga ko izo mbonerakure zisigaye zitegera n'abatashe mu ijoro zikabiba ivyo baba bafise. Kuva aho basubiye kurekura imbonerakure ko zikora ku mugaragaro, ubu rero nibo basubiriye kudutuza. Asa ego neza cyane kumuvuga n'ikinyakuri ubusuma bwasubiye kwibonekeza cyane hano mu gisagara bacu mu Rumonge, Kanyenko gusa Birimba eka n'ayandi makaritie. Mu Birimba ho n'ikirembero ryabo biba bikika mu kiza ngo bariko barakizura bacunze umutekano kandi aribo basoma. No mw'ijoro yakeye ejo barasubiye kwiba abantu bariko bararengana ku musozi wa Gihwanya impande yo ku mutegiteri utaziragine. Amakuru dukuraho mu ntara ya Rumonge hamenyesha ko haba ku murango canke mw'ijoro ubwo busuma bukorwa atacamira. Uruganda rwa RPA twarondeye ariko ntitwashoboye kuronka Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge kugira agire ico ashikirije kuri ubwo busuma busesereje abanyagihugu arongoye. Ines Gakiza. Iyi muri ko murakurikirana radio RPA ijwi y'abanyagihugu. Mu kanya turatandukira yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. RPA
umuhariteka ngo uratewe umutima uhagaze n'uburyo abanyororo b'abagwanyi b'umuhari Hede Tabara bapfunzwemwo ngo kuko hariko hahonyangwa agateka kazina muntu. Ejide Havugiyaremye ajeje kumenyesha amakuru muri uyo muhari avuga kandi ko amategeko ariko arahonyangwa harimo n'ibwirizwa shingiro no mu bijanye no kuburana kwabo. Ivyo bivuze inyuma yaho kuri uyu wa kane abo bagwanyi barengukishijwe imbere y'abacamanza ba sentare nkuru ikukira komine Muha, ariko bakaba baranse kuburana kuko hari ivyo basaba ko bibanza gukorwa imbere y'uko urubanza rwabo ruburanishwa. Kurikire Ejide Havugiyaremye ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari uharanira yubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka. Umuhari iteka urarajwe ishinga n'ukuntu abagwanyi b'umuhari Red Tabara bamerewe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Makuru dufise nuko bafungiwe mu cumba gito cane kitagira umuco citwa Maison Rouge mu gihe barenga kuri 23 bakaba batemerewe kubonana n'inshuti canke abagenzi baje kubaramutsa. Ikindi naco nuko abatemerewe kuronswa abababuranira. Mu muhari iteka tukaba tubona ko agateka kabo kariko karahonyangwa mu kutubahiriza ingingo zitandukanye dusanga amwibwirizwa shingiro no mu gitabo c'ingene imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa. Nko mu ngingo ya 38 y'ibwirizwa shingiro haravuga ko umuntu wese mu rubanza rwa sentare canke mu ntwaro afise uburenganzira bwo kumvirizwa bikwiye atakarenganyo kandi agacirwa urubanza mu kiringo gikwiye cumvikana. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro nyene iragaruka ku burenganzira bwo kwiregura butegerezwa kubahirizwa imbere ya sentare zose. Igitabo c'ingene imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu ngingo y'38 iragaruka ku burenganzira bwo kwiregura. Nkuko izo ngingo zose zibaha uburenganzira bwo kumvirizwa canke kwiregura, tubona yuko zitigeze zubahirizwa mu gutabaronsa abababuranira nkuko twabishikirije mu ntango. Mu muhari iteka tukaba dusaba abajejwe ibohero rya Mpimba n'ubushikiranganje bw'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira agateka k'abo bafungwa kubahirizwe. Mu bijanye n'agateka kazina muntu kandi Ronjendereye Imana uyundi munywanyi w'umugambwe CNL wo muri zone Mugeni komine Kayogoro intara ya Makamba yarayafashwe na mustanteri wa komine Kayogoro Antoine Ndayiragije aca ajanwa gufungwa. Yafashwe inyuma y'abandi banywanyi ba CNL babiri haribo Bonaventure Ndikuriyo batazira Boringo hamwe na Nzirubusa bafashwe ku itegeko ry'umukuru wa zone Mugeni Daniel Hakizimana baca bajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ya komine Kayogoro. Bose bariko bafatwa inyuma yuko bari mu bikorwa by'ukubaka inzu mu itongo rya Nzirubusa, ibikorwa ariko umukuru wa zone atifuza ko bibandanya nk'uko bivugwa n'amasoko ya RPA. Imvongo nuko bivugwa ko iyo nzu yari yategekanijwe kuzoca ishigwamwo ingoro ya CNL muri zone Mugeni. Abanywanyi ba CNL bakaba banegura iryo hagarikwa ry'agasakisaki ririko rirakogwa n'abajejwe intwaro, bagasaba irekugwa rya bagenzi babo bapfunzwe. Tukiri mu gisata c'agateka kazina muntu kandi amashirahamwe akorera mu gisata cyo kwitaho kiremwa muntu mu Burundi ahamagarirwa gufasha leta mu rugamba rwo kurwanya urudandazwa rw'abantu rukibandanya mu gihugu. Akamo katewe n'ishami rya ONU gitaho uruja n'uruza kw'isi OIM mu gihe aho bukera kuri wa 30 mu Kakaro hazohimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya bene urwo rudandazwa. OIM rero ibona ko leta yonyene itokwishoboza kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu. N'inkuru tubaza Eric Niyonzima. Naho leta rijejwe ubwa mbere gukingira abanyagihugu bayo nkuko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abivuga, amashirahamwe y'abagira neza arasahiriza mu gushira mu ngiro politike yo gukingira abanyagihugu urudandazwa rw'abantu. Ivyo vyashikirijwe na Domitien Mama aserukira ishirahamwe rya OIM ryitaye ibijanye n'uruja n'uruza rw'abantu ku isi OIM, akaba nasanzwe afise icicaro ciwe i Bujumbura. Ni mwitangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasohowe kuri uwa kane igenekezo rya 28 mu Kakaro. Domitien Mama asanga gukorera hamwe mu bice bitandukanye n'amashirahamwe atandukanye ari vyonyene vyoshobora gufasha Burundi gushika kwihangiro zo kurwanya urudandazwa rw'abantu n'uburuke bandanya mu gihugu. Muri bene urwo rudandazwa, itangazo rya OIM rivuga ko Uburundi iyo butabaye isoko rikugwamwo abaja kudandazwa bubinzira bacishwamwo canke rimwe na rimwe bukaba ari bwo bushogwamwo abantu. OIM rero muri iryo tangazo ryayo ivuga ko kuva muri 2017 bashoboye kumenya abantu 1735 bahuye n'ivyago vyo kukigwa baje. OIM rero igisata co mu Burundi bateguye guhimbaza
hizihirizwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu uhimbazwa buri wa 30 mu kakaro uko mwaka utashe nkuko biri muri iryo tangazo OIM ifatikanije na UNICEF bateguye ibikorwa bitari bike mu ntumbero yo gukangurira abanyagihugu kumenya amabi ajanye n'urudandazwa rw'abantu n'uburenganzira bw'abahuye nabwo eka nuko bafashwa kuva kwa 25 rero kugeza kwa 30 mu kakaro barateguye ibikorwa nk'uruganda kwamenyesha makuru ivyese ikiganiro kizoca ku maradiyo n'igiteramo cyo guhanahana ijambo kizohuza urwaruka ruserukira abandi ivyo bikorwa rero kubw'iryo tangazo bikaba vyafashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubuholande kumwe n'ishirahamwe ry'abanyamerika USAID. Tubibutse rero ko OIM ivuga ko abatwagwa muri bene ubwo buja bakurwa cane cane mu makambi y'impunzi z'abarundi mu bihugu bahungiyemwo mu masite yabateshejwe izabo hagati mu gihugu kumwe no mu makomine canke mu ntara ziri ku mbibe z'igihugu. Arakoze Eric Niyonzima. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu basaba leta n'abakora mu mashirahamwe y'ubwishingizi guhimiriza abanyagihugu kugira bijukira ayo mashirahamwe asanzwe ashumbusha abo ibintu byabo biba byahuye n'impanuka. Abo banyagihugu babishikirije inyuma yaho mu mihingo itandukanye hamaze imisi hibonekeza amazu n'ibindi bisha bigatokombera. Hambavu y'ivyo abo banyagihugu barananegura ingene imodoka zijejwe kuzimya imiriro zamazaje gutabara zitevye. Twumvirize bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na radio RPA. Haribonekeza muri iyi minsi umuriro waduka mu nzu zitandukanye, kenshi bikava icambere ibura ry'igitoro bigatuma abanyagihugu benshi babika amazu. Ica kabiri intsinga za jidezo n'ubumenyi buke bwo kuzikoresha. Ivyo vyose bizana ingaruka mbi kuko abanyagihugu batarijukira ndetse ngo bahimirizwe n'ubutegetsi bw'Uburundi kugira bagirishe amasiranse. Ikindi gihabaje nuko ivyo biba twikanga turafise abapolisi bajejwe gukinga ibiza bakoresha vya biduga bizimya umuriro, aho usanga vyarapfuye ibindi ngo ntibigira amazi. Turabona imiriro y'amerika yaka, turabona amagare y'igwa arasha, tukabona amazu y'abantu asha, amahoteri, kugeza aho n'iprizo isha n'akamaramaza. Twe tukibaza ivyo bintu biva kuki? Amasoko yose yama yahiye, mbuze abantu badaneza mw'isoko n'abantu batandukanye. Umuntu aba azi ngo ariko arondera ubuzima bumubeshaho nabiwe, mugabo agasigara banka yimwishuza. None kuva intwaro zizahabaye iyo miriro itaba bakavuga ngo vyavuye ku badanaza amavuta, ngo vyavuye ku ntsinga za ejide. Ntibadanaza amavuta mu bindi bihugu byose, ntari amatara bobo barakoresha n'uburyo buhanitse bagateka no ku ivyo bikoresho n'umuyagankuba. Mugabo ivyo ntibibaho, ntaho tuvyumva, biri mu Burundi gusa. Rero turasaba n'ukuri nk'abantu b'abarongozi kugira umukwigo yavuze yuko hari habuye kica kakriba n'abandi baraboka bakabikora kuko ivyo bintu bisanganye n'ibintu vyoba bitumwa n'abantu. Kenshi biva nuko leta itaba yarigishije neza abanyagihugu kumva yuko kigira kubika igitoro mu nzu. Nibuke ko bivana ko ari kubera ikena ryacyo. Nuko leta yohimiriza igisata ca regidezo cama casubiyeyo installation y'amakinga yabo. Nuko leta yokwishiramwo kwigisha abanyagihugu kamaro k'amasirasi kugira umunyagihugu amenye ko ibintu vyiwe yobishira muri asirasi. Ariko ico mu gihe leta itariko iracigisha abanyagihugu bayo usanga ari ingorane. Ivyo biza biraba aho inyubako zitandukanye zigenda zirasha, abanyagihugu biradutangaza cane rwose, bikanadutera amakenga. Turiko turumva insiguro zitangwa n'abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano ngo vy'abajejwe intwaro ataco bakora kugira ngo ivyo bintu bihagarare, bigishe abanyagihugu kwikingira izo mpanuka. Hama kubijanye no kwitegekaniza ibintu vy'amasanganya nkayo, turabona ko abakorera muri ico gisata nabo ataco bakora, ko nta nyigisho tubona zitangwa ku banyagihugu. Mu bijanye n'intwaro navyo nyene nari nabiciye ku masonga. Abasitanteri babiri, umwe wa komine Kiremba intara ya Ngozi hamwe n'uwo muri komine Mutambu intara ya Bujumbura barabogojwe mu mabanga yabo kuri uyu wa kane, nkuko biri mw'ikete ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi hamwe n'umutekano. Bimwe mu byo bompi bagirizwa harimwo kunyuruza ubutunzi bw'amakomine bahora barongoye. N'inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Ikete rihagarika mu mabanga mutanteri wa komine Kiremba Pascal Sebigo rifise inimero 530 agakoni 1131 ryo kuwa 28 mu kakaro uyu mwaka. Muri iryo kete uyo mutware yagirizwa kutubaha inzego, gusahura ubutunzi bwa komine, kutubahiriza amategeko mu gutanga amasoko rusangi hamwe no kugurisha bidaciye mu mategeko ibikoresho vya komine. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo bwateye ku mukono kuri iryo kete
bwagiriye ko busaba buramatari w'intara ya Ngozi gushira mu ngiro iryo kete kuva umunsi rishiriwe ko igikumu. Ubutungane bukaba bwaciye bwitugwa ku mvo z'amatohoza. Uwundi musitanteri yakomboye mu mabanga yiwe kuri uwo munsi nyene ntuwahora aramutswa komine Mutambo y'intara ya Bujumbura nk'uko biri mu ikete rimukura inimero 530 agakoni 1132. Jean Pierre Niyongabo yagirizwa kudakoresha neza ubutunzi bwa komine hamwe no kunyuruza amafaranga yari yagenewe kunagura amakoperative akorera muri iyo komine. Bikaba bivugwa ko uyo mutware yoba yanyuruje amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amarundi. Jean Pierre Niyongabo akaba apfungiwe mu gasho k'iperereza i Bujumbura kuva kuri uyu wa 27 Mukakaro. Arakoze Marie Ange irakoze. Mwomenya ko inama mpanuzwa jambo ya komine Kiremba aho nyene mu ntara ya Ngozi yaritegekanijwe kuba kuri uyu wa gatano yasivye kubera ko ibitigiri bitari bikwiye. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko musitanteri Pascal Sebigo yahavuye atabwa muri yompi akaba yinjijwe ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatano nyene. Ivyashimishije abanyagihugu batari bake bo muri iyo ntara ya Ngozi na cane abo muri iyo komine ya Kiremba. Ariko rero naho biruhutsa abo banyagihugu basaba ubutungane kurenganura abanyagihugu bose bavundiye mu buroko barenganijwe n'uyo mutware nyene yaraye akombowe. Kurikira umwe mu banyagihugu yaganiriye na radio RPA. Tubanze dushimire leta y'u Burundi yo yihesheje agaciro kuko mu Burundi wamenga nta leta ihari uravye musitanteri w'Ikiremba yigira. Rero turashimye kuba bamukuye, ariko ikibabaje n'abantu asize arunze mu mbuto, n'abantu bariko barazira ubusa, bariko barabundabunda, bari mu gahinga ataco bagirizwa. Tukaba twosaba leta rero n'icyo kibazo igikurikirane, barya abantu bayoye babarunda mu busho hejuru yiwe guhera 2020, na cane cane aba bantu bo mu mitumba ya Ruyumpu badendereje kandi yari plan yiwe yateguye, bagaca bayora babajana mu gasho mu ibohero rikuru rya Ngozi. Nabo nyine ubutungane bwikubita gashi bubone ko bariko bararengana, babafungure bidegembye. Hanyuma ikindi nayo dusabane ku bijanye n'urya muntu yatwara conseil communale bandikishije rirya kete ngo aragwaye, nibamupime barabe yuko yoba yakize bamusubize kurongora irya conseil communale, kuko nta kuntu umuntu ashize ubusuma habona boca totezwa, ryoba ari ibara boba ari ukwiyandika urubwa. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri no wa gatanu batuganirira ku bijanye n'igitegwa c'uburo. Turaza kubona akamaro k'ico gitegwa hamwe n'igituma ahatari hake mu Burundi barahagaritse ku kirima. Ikiganiro dukingire ibidukikije twagiteguriwe kandi tugishikirizwa na Onezime Dushimagize. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Uburo ni igiterwa cyari gifitiye akamaro kanini abarundi baho hambere, babukuramo umutima bakabushigishamo umusururu, mbere bakabukuramo inzoga. Muri kino gihe ahatari hake mu Burundi bisa nuko bari badebukiwe ku burima. Mu kiganiro cy'uno munsi turaja kumva icyatumye badebukirwa, ingene abatari bake batangiye kwisuganya ico giterwa ntikizimangane kandi gifite akamaro kanini ku buzima bw'abantu. Onezime Dushimagize n'ije nabateguriye kino kiganiro, ndabahaye ikaze. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ifungurwa ku isi FAO byerekana ko uburo burima ku mahegitari angana miliyoni 2.5 ku mugabane wa Aziya y'ubumanuko na Afrika y'ubuseruko. Abo matohoza nyene yerekana ko haheze imyaka 5000 uburo burima mu ihembe rya Afrika, cyane cyane mu gihugu ca Ethiopia. Muri Afrika y'ubumanuko naho haraheze imyaka 800 uburo butanguye kuharimwa. Muri Afrika y'uburengero uburo burimo cyane cyane mu bice havugwamo imvura nke, nko mu buseruko bw'igihugu ca Senegal, muri Niger, bende mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria. Muri Aziya naho uburo bwahashitse haraheze hagati y'imyaka 2000 n'ibihumbi 3000, bukaba bwatanguriye mu gihugu c'Ubuhindi, bubona kubandaniriza mu gihugu c'Ubushinwa n'Ubuyapani.
muri leta zunze ubumwe za Amerika uburo ntiburimwa cane kuko n'abawurima baba bariko bashimisha inyoni aho bamaze kumenya akamaro kabwo uretse ko bafunguramwo ubutsima umusururu hamwe n'inzoga bamaze kubugenya ibisigarira vyabwo babigaburira ibitungwa nk'inka impene n'intama hafi yacu mu gihugu ca Uganda imvuzo zivuye mu nzoga y'uburo nizo bagaburira inkoko ingurube n'ibindi bitungwa nayo mu bihugu bimwe bimwe bakiba mu nzu za nyakatsi ibiti n'amababi y'uburo niyo bakoresha mu gusakaza inzu babamwo mbere bakabikoramo n'ibirago bicarako ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye ibifungurwa ku isi FAO bwerekana ko ku mahegitari miliyoni 3 himbuka intete z'uburo zingana n'amatoni miliyoni 2.5 mu Burundi naho uburo butakirima cane bwarigeze kuba bukundwa kuko bwari bufitiye akamaro kanini abarundi baho hambere zimwe mu mvo rero zatumye badebukirwa ku burima nk'uko abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye twaganiriye babivuga ni ingingo zijanye no kubahiriza ibidukikije zafashwe na leta ubu munyagihugu wo mu ntara ya Cankuzo aratwiganira ko bari mu buraho hambere nuko bagerageza kurima muri kino gihe bubahirije ibidukikije Jesanzwe ndumurimyi asanzwe arima icyo ari cyo cyose ngaha mu ntara yacu ya Cankuzo iyo leta itaza guhimiriza itwankire kera twaragera tugaheta impeta twegeranya ibyatsi tugaturira hanyuma tuje guturira tukarira mu buro ubwo buro bwari bwiza cyane mu myonga tugaturira ahantu ibyo bita uburimbi ni ukuvuga ko ubwo burimbi tubugize bwatuma dutema uburoba bwinshi ariko rero nk'uko mu Kirundi bavuga ati uko zivuga niko zitambwa twarubahirije kudatubwiye micanwa mugabo turaduhindura ubundi buhinga bwo kurima ubu turakoresha ifumbire kanaka iya leta nyine isanzwe dufumbiza mu biharage iyi fumbire nyine dukoresha ni ukuvuga ko rero turatera ku murongo uburo tugashyiramo amase hanyuma tugaca dushyiramo uburo tugaharurira tugateramo uburo nabwo iyo bumeze gutyo bukundana kubera amase mu cyamake mu ntara cyangwa turaburima nubwo atari ku rugero rushimishije kuri bose ariko benshi nka jendi mu baburima uwo munyagihugu wo mu ntara ya Ruyigi avuga nawe nyine ko uburo batakiburima nka kera bitumwe no kuba batacemererwa guturira aho babubiba ubu ntakiburima neza bwarima kera aha mu gice cy'ubuyogoma uburo baraburima cyane imva yo zatumye ubu batakirima uburo cyane kubera kera baraturira barafata amashamba bagakubita ibiti hasi harumva ikuma bagaca bafata umuriro bagashyiramo rero kubera iby'amanyota n'abacuranga amase bagaca rero basubiramo harahiye bariba bongera rero bavyura iryo vu nyene barenzako uburo rero bwava aho hantu babita ngo n'ibiteme bwava aho hantu nyene hari umunyota w'ibiti canke ivyatsi vyahiye wasanga ari uburo burebure cane ubu rero ntibagiturira turiye ushobora guca umuriro ufata ishamba ugafata imisozi ugasabukira mu gasho uzoheramo uno munsi abari mu buro n'abantu bakoresha angre abantu bifise badandaza n'abandi umuntu muto agomba kurema uburo aca arima gatoya akazoshiza kurongera amase hanyuma abandi baburima nabo ni uguheza umwuga usanga uburo ari bugufi cane iyo batawusaka angre kuko nyine amikoro make ugasanga rero ataco bimbuye n'ahandi nyene ikintu umuntu yariye atagomba kugiheba ariko ntimukirimwa neza uwo murimyi wo mu ntara Karuzi nawe avuga ko bitacoroshe kuronka abakozi bari mu buro nk'aho hambere cane kwifuza kwimbura bwinshi avuga kandi ko isi yatitutse kandi uburo ari igiterwa gisanzwe gikunda ahantu hari ntabiri uburo kera baraburima mugabo ukurima kwabwo bana ibihe bigenda bihindagurika bihe amaterambere n'ibindi kera kugira ngo urime uburo wimbure waba warima ahantu hanininya cane kugira ngo ushobore kuronka nk'ikigega c'uburo waba warima ahantu hanininya cane bigafata umwanya abantu bari mu buro ni ukuvuga bakoresha abakozi bahenda ibyo kurya ubu unye umukozi umukoresheje muharura ku ifaranga kandi ifaranga riragoye kuboneka mugabo kera kubera baca babagereye ibyo baja guteka byaba byoroshe hageze ku bugesa wamugerera ku buro nyene ariko ubu umugerera amafaranga iyo mpamvu abantu bahisemo guheba kuburima cane hanyuma rero ikindi n'amasi yo kuburimamwo yaraze kera amasi yari akiryoshe kuko wagenda ukarima igiteme kagatema ahantu hari ishamba ryinshi mugaturira wamunyota ugacika amase abantu ntihakiboneka ntihakibaho niyo umuntu agerageza kuburima muri kino gihe agenda mwitonga agaca ibihundahunda akabituririra mu masinde akabikomorora ariko umunyota wavyo ntwiforo kubera urabona umunyota w'ibihundahunda uraguruka
sico kimwe n'uw'ibiti ico gihe kujo gihe baturirira ibiti ugasanga akavura kamaze kugwa rya myotsi ica yinjira mw'ivu hakaryoha hakamera neza. Ibikorwa bijanye no kubagara uburo hamwe no kubugenya ngo biri mu vyatumye ababurima bagabanuka kuko abakozi batakiboneka vyoroshe nka kera. Avuga mugabo ko badashobora kubuheba gose kuburima bafatiye ku kamaro bafitiye. Baracaburima hama barahinduye ingene baburima. Umuntu ashobora kuburima umuntu afise harima naho nyene mu kurima ntarima nkuko bahora baburima kera. Ararima kurya bagira usize bw'ibishage hanyuma agaca akanogo agashyiramo akangre hanyuma agashyiramo udutete tw'uburo utunogo ubu niyo systeme batoye yo gusubiramo kuburima. Hanyuma umunyagihugu uburo si ukubera ko atabukunda oya si ukubera atabukunda n'ivyo bintu ndababwiye nyamukuru by'uko isi yaze ikindi bikorwa n'amafaranga gusa. Kera byakorwa n'indya wabagera indya ariko bikorwa amafaranga nayo ntayo. Wa murimyi avuga ati norima uburo ntiyoronka amafaranga ahemba abakozi kandi ari igikorwa kigoye gukora kisaba umwanya munini yinya cane. Birasaba umwanya munini kububiba sirtu kubutorera bumaze kumera no kubugesa bitwara umwanya munini. Niyo mpamvu rero yatumye abantu barimo uburo bagabanuka. Ariko ubundi uburo ubuhoho bufise n'akabeyi gakomeye cyane. Umuntu afise uburo muri kino gihe abantu nk'uko bafise nk'inzahabu burazimvye. Ico ni cambere ku buryo n'uwaburimye yifuza kubudandaza kugira ngo aronke vyinshi mu vyo yari yifuza. Bufise ibeyi rinini ikindi buraryoshe mugabo ntibukiboneka ku bwinshi nk'uko vyahoze biri kera. Ubu munyagihugu mu ntara ya Cankuzo avuga nawe nyene ko naho vyogorana kuburima badashobora kubwirengagiza bafatiye ku kamaro bufise. Aradondagura hano ico bubamariye. Jewe ubwanje iyo nakimbuye igikombe nshobora kugurisha igikombe kimwe cyo gutuma ku gikombe ndigurisha amafaranga 650. No kuvuga ibikombe bibiri biri ku 1300 kandi bisana bikwigikira kuko uburo buramera cyane. Rero akamaro kabwo kandi ubwa mbere kubera imyumbati hamwe yafashwe n'indwara turayifunguramo ubugari, abandi nabo bakabukoresha mu kubinwamo iki umusururu. Tuvuga ubuyi umusururu nicyo kirundi rero benshi barabikoresha muri iyo nzira. Amugabo je ubwanje ndabwikenuramwo buramfasha gusahiriza mu rugo nkongera nkagirane nkaburya nk'ubutsima n'ubutsima buryoshe cyane niyo buraye ndibushaka gushaya. Nuko icyo ndabukoresha mu rugo iwanje kabisa sinidoga ufatiye ukuntu bufasha gusahiriza mu rugo murakoze. Mu ntara ya Ruyigi naho nyene bavuga ko batakironka uburo bukwiye bakoramo inzoga nka kera. Uwo munyagihugu asaba abanyagihugu bagenzi we gupfuma bari mahato ariko bakahashira ifumbire ya kijambere kuko ari ituma bimbura cane. Kino gihe urazi umuntu yawurimo agashiramo ahangre umenga umuntu ca abwiye abanyagihugu ati bopfuma bari mahato mugabo bagakoresha amase bagakoresha amase nyene ava hanze noneho basigaye bayihingurira mu gihugu. Rero kubera burimwo n'abantu bake uca buzimba cane burazimba rwose. Ashobora gusanga ikiro c'uburo kigeze ku 2,000, 1,800. Yego ariko kera basanga ubwo ari bwinshi. Nuko niko vyifasha hano mu ntara ya Ruyigi, mu ntara za Cankuzo zose nico kimwe. Yego nuko niko biri uburo baraburima ariko ntibushemeye cane. Ico gituma rero nico bakoza ubwo buro hambere ubu basa n'abasibagiye ko kera uburo barabushokoramwo inzoga y'uburo. Ubu nta nzoga y'uburo rero kiboneka kuko bisaba uburo bwinshi. Hanyuma rero uno munsi ntabwo buronka n'aborose usanga baburya umutsima cyangwa bakabukoresha ubuyi. Rero kubera ubuzima bwazimvye uburose abutwara mu isoko kugira ngo ashobore kuronka amahera. Abaja kubusuma nabo usanga ahanini babusuma kugira ngo babuvange n'ibigori vange n'amasaka bashobore guhingura ubuyi buryoshe neza. Nuko niko bimeze.
mu ntara ya Mwaro uburoza naho babwijukiye cyane muri iyi myaka ngo ko bwunguka bafatiye ku mafaranga bugugwa iyo babujanye ku isoko. nka jewe wacu aho mvuka je nkiri umwana mutoyi narabona ko uburo baburima ariko haheze imyaka mikeyi baciye batera babuheba ariko ubu rero barasubiye kubwijukira ubu mw'iyi myaka uburo burarimwa cyane kuko bwavuye bunaduga ibeyi burazimba nk'ubunye ikiro c'uburo busekuye usanga bugurwa hagati y'amafaranga 1,500 n'1,800. Yego nivyo kugira ukwiye uronka ikiro birasaba kubugenya ukabwanikira habwavumve ukabusekura mukabugosora kugira uronke ico kiro naho kizimvye biratwara umwanya atari muto muga ariko iyo ugeze kubugurisha nukuri ntiwidoga kuko uburo urashobora gutera agapande gatoyi mugabo ukagakuramwo umusaruro atari muke. Uburo waburimye ntashobora kubuheba nukuri yego bariko barabwijukira. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ubu unye uterwa mu mabango kujya kw'ingano iyo bibaye ngombwa ko bubagarwa iyo buraye umuntu mu kubagara akoresha agafuni gatoyi n'akarya kabagara ibiharage yego hama kagenda neza. Uburo ubu mu karere k'iwacu aha muri Mwaro benshi baratanguye gusubira kuburima nko mu bice vyaha muri zone Makamba muri komine Rusaka uburo baraburima naho atari ku rugero rwa cane birasumba mu myaka iheze. Yego uburo ni igiterwa cyiza cyane, ni igiterwa ngirakamaro. Uburo burafasha mu bintu byinshi. Ubwa mbere hoho uburo burimbuka rwose kandi uburo naho kaba ari akagudira gatoyi ubusekuye ukuzuza kari kagunira k'ibiro 25. Uburo buraremera usanga buravamo nk'ibiro byinshi cyane kari kagunira k'ibiro nka 25 usanga kavamo nk'ibiro nka 40 hagati ya 40 na 50. Yego kandi ikiro c'uburo kigurwa amafaranga yisununuye. Kuri umuntu yarimye uburo iyo hageze kwimbura ntiyidoga bigenda neza cyane. Ahandi hantu uburo busigaye burimwa cyane mu karere k'Ikirimiro za komine Kayokwe Nyabihanga. Yego aho hantu rero uburo baraburima rwose baraburima cyane barabwijukiye kuko ho baramaze kubona akamaro kabwo haheze imyaka myinshi baburima iyo babwimbuye babukuramo amafaranga menshi cyane. Uretse ko uburo bugurwa amafaranga afadika iyo babugurishije ngo ababwimbuye nta nzara bashobora kugira kuko abana babonye umusururu abakuze nabo bakabukoramo akerera. Ubonye umuntu yarimye uburo ibijyanye n'umusururu w'abana usigara ugura utundi two kongereza nk'ubwo naho wagurishije uba wabitse wibikiye ugahava ukikoreshereza nawe ubwiwawe. Uburo ni kirumara mu muryango. Ubu henshi kubera amahonda agoye kuboneka uburo buranibwo buvamo inzoga y'uburo niyo igwiriye cyane. Izi nzoga z'ikirundi banywesha imikenke mu manza hose z'iya ntango batereka inzoga y'uburo. Yego no mu mihana babiyunganya bagira impeke zo kunywa. Ubu nta mpeke bakigira ubu basigaye bagana uburo nibwo basigaye badandaza. Yego nibwo badandaza mu mihana kandi buranyobwa cyane burasohoka kuko n'abataburima no mu bice vyo mu Rusaka bataburima cyane nibo babugurira abino kuko izo nzoga z'uburo nko muri zone Rusaka niyo bakunda cyane kuko nta bitoki vyinshi bihari nta nzoga y'urwagwa ihari. Barayikunda cyane. Uburo ni igiterwa cyiza gikomeye cyane nta n'ibintu byinshi bisaba kuko iyo uteye uhejeje kubagara usubirayo ugiye kugenya gusa hanyuma babutera ku mutasuro kw'icenda mu kw'icumi aho bukuye catera ibiharage vya nyuma cyangwa ukatera ingano. Birya biterwa bidakenera amazi menshi kuko imvura ibiriko iragabanuka. Ugera kugenya uburo mu kwezi kwa gatatu ukwa kane aho imvura ibitanguye kugabanuka utera ibiterwa bidakenera imvura nyinshi kugira navyo bizohave vyame vyere bimere neza. Twariko tuganira ku kamaro k'igiterwa c'uburo
mwumvise ko hatari hake bari barahevye kuburima kubera uburyo baburimamwo butubahiriza ibidukikije, bakaba mugabo basubiye kubwijukira muri iyi minsi kuko basanze bishoboka ko baburima kijambere nk'ibindi biterwa. Ni hano rero ikiganiro dukingira ibidukikije c'uno munsi kigarukiye. Tubashimire mwese mwateze yompi, shimire kandi bagenzanje bafashije gutorokanya amajwi y'abanyagihugu batuganiriye. Onezime dushimagize nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye ndayifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Naho butaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero tutiranye abakunzi ba Radio RPA hano kuri ico kiganiro dukingire ibidukikije hagarukiye amakuru twari twabateguriye kuri no wa 29 mu kakaro umwaka wa 2022. Nkengurukire mwebwe mwariko muradukwirikira bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumba nabo nyene bakenuye. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri micro nkaba ndabasezeye nongera ndanabipfuriza ibihe byiza ahiwanyu.